ijwi ry'uhoraho urarisinako, ijwi ry'uhoraho, ijwi ry'uhoraho ngo riramburuze inkongokazi, ngijwi ry'uhoraho ngo ayakinisha amatavu nk'inyana ireba none ni Siriya. Urumva ya masederi ngo ayakinisha amatavu ngo nk'inyana, imizi yarandutse, umuntu agasigara agena akimarimari avuga ati none je ko ntigeze mpangana n'uwo mugore byagenze gute? Uhoraho azomusanga muri bijya tiro, umunsi ari kuri maraya, ari hejuru ya maraya, Imana ikikonyora akagufa gusa, ice asanga ivyiwe agenda arikwega. Burya bavuga ngo amaherezo yo mu nzira y'inzira ni mu nzu. Amaze imyaka 50 agusuzugura, mugabo munsi gwageranya ku maraya azomubwira ati pu, ati mviraho, ati twarutamena, acazagwe rero atirambo iwawe abari umwegeranya ucumwereka icumurusha. Hari umama yashigiye ntahe n'ukuri pe, ati yafashe umugabo wiwe ari kumwe na maraya, atari maraya asanzwe ga murumuna w'umugabo, murumuna w'umugore ari we yamutwaye umugabo, ati nekeye kugira nomoke, mugeyo nsanga yamutwaje inda, yamuteye inda, ati nomote, ati ndabakoranye bwa mbere manze ntangura kubabwira ngo injira mu nzu mwese, injira, ati ndabinjiza, ati ngoma ndayiturire inzu ndayisuka kwa essence, naguze essence ndabaturirire, baca bafunga bavuga ati umwicanyi rero mvuge gukiri kure, ngijwe riramubwira umutima ngo yawe nturumwicanyi, we nturumwicanyi nkubaturira, ati cyanda barekura ndugurura inzu, ati hanyuma ishavu riranyica, ndatekera, ati ngende, ati ngiye ngomba ngende buca ngende bivari zinatekeye, ati nza numva umugabo ambwiye ndagwaye, ati tangura kumeneka umutwe, ati aravuga ati rakuvako, ati urumva ngo yibaza ngo ari karigirisha, umugore buca mu gatondo yigira ku kazi, yashize ku kazi ndarakora gushika saa 8 ngo umutima uramuriye ati shamba ngabo nawe uzobubaye nkawe, ati aratamira atashe muhira, ati rega papa ntaraza, abaza abana ntaraza, ashitse muhira ati ntaraza, yegome ntaraza, ati hanyuma acavuga, atazabona baramuzanye mu modoka yarenze, ati mbona umugabo neza yarenze, agoma komiduru. Urumva hari hageze ku stade ngo bariko barangura amabanga n'umukenyezi wiwe, akacavuga izina ya wa mukobwa, umugore arababara, yababaye avuga ati Imana je ndomutse mu rugo. Hanyuma ngo bacana muzana yarenze, ngo baja mu bitaro, umugabo agoma komiduru ngo naka ngo umuntu ngo bahora basangira inzoga mu kabare, gakatangura kumuvuga ngo naka mvira mu nzira, none mvira mu nzira, sinaguhaye inzoga zawe, sinaguha areka dedera. Mu nyuma ngo niwe acamubwira ngo atoye ubwenge ngo nakana nakabaje kundaba ngo yo ngo kumbe ngo ndatahuye ko ari babakunda ukize abantu n'amasorora mu kabare mu isi yose, atoya atari so wawe na jewe ndakugwaje, nta numwe yaje kukuraba. Urumva gacari hanaratura abwira umugore wiwe ivyo yamukoreye byose, ati madamu ABCD singikira, bimeze uku nakubabaje kenshi, mugabo mbabarire, nurya mwana urya muri umuna wazovyara uzumurere, ntuzumute ntuzumwanke, ati ndakwinginze mbabarire. Ataramusengera uwo mugore, ataramusengera, aramwatuza, ahejeje kumwatuza abaragiye, abarapfuye na mugabo. Mana idufashe, arapfa, arazimangana barahamba, kandi yari yarasuzuguye umugore imyaka myinshi, mugabo umugore niwe yamwegeranije, aramuhambisha, aramuhiteka, kandi amuhambisha yamwihanishije, yapfuye yihanye, aramwihanisha. Yabonye ko abagenzi biwe bose horasorora, yahora berekana, asuzugura umugore urazi umugabo yagusuzuguye, akoranya abagenzi bose mukabara, akabari akuvugira, agutangariza, avuga kuri gipfu, bose ngo baca barikumira, nta numwe yaje kumuraba. Baherutse nyene bamukankagura ko zanzoga, mugabo urugeranye ko umugore we niwe yamwegeranije, ati Imana ibindize kwaho kanuka, Imana iracurubanza, Imana izoducira urubanza. Haleluya. Urubanza ruroranye guhoraho. Wewe nturondere kwikorera ikibi, nturondere kwigwanira, Imana izogucira urubanza. Haleluya. Imana ishimwe cyane.
hanyuma ngijwi ry'uhoraho ngo rituma ngo rishwaza ngo ibirimi by'umuriro, ngijwi ry'uhoraho rinyiganyiza ubugaragwa, nguhoraho anyiganyiza ubugaragwa bw'Ikadeshi, ngijwi ry'uhoraho riramburuza impongokazi kandi rigakokora ikibira, kandi mu rusengero rwiwe byose bikavuga biti cyubahiro kibi cawe. Ijwi ry'uhoraho rirakomeye mwene data, ijwi ry'uhoraho ngo riramburuza impongokazi, ngo riramburuza impongokazi. Impongokazi muri zino zikomeye ziribyaza, ubwene byose kuvyara n'ubwana bwacu ukaca butaruka ubwo nyene, ni izintu zifite ingufu ziri zibasi. Mugabo ngo ryumvise ijwi ry'uhoraho impongokazi ziraramburura. Haleluya. Ijwi ry'uhoraho nta kintu gishobora kuguma gihagaze. Imana yakwitumye, Imana yitumye kijya kintu cyawe, Imana yitumye ijya ngwara, yitumye ujya mugabo, yitumye uwo mugore, yitumye bajya abana. Burya hari abantu bagisina ku Mana bene data. Hari abantu bagifata Imana nk'akadogo, bakagafata nk'akantu k'akayoya kamwe ka Yesu kari mu bwato bw'inka. Yewe ga yewe, ngo n'igihe azogaruka ngo abayuda bo nyene bamwase ngo bazotabarira ngo umwe twabamba niwe yaje, ngo baracarindiriye abayuda bamwe kuko Yesu aza no kubamba, kuko ntibari bazi ko azovukira ku gakobwa ordinaire nka Mariya. Agasuzuguro katumye batabona Yesu. Yesu acayihindukirira muri twe abanyamahanga, tuje turamwimenyera. Haleluya. Nawe igitangaza kizogusiga kubera agasuzuguro no kugumugara. Igitangaza coca muri Ansira, igitangaza coca muri Mama Jackson, igitangaza coca muri ujya mutamakazi. Hewe ugumuraba ngo umutamakazi, kumbe n'Imana yamumanukiyemo kugira gutabare, uca umusuzugura nawe chance kurenganya. Imana cayikatira nkikuvigitiza utayishaka, cayikatira mu banyamahanga ngo abayuda bazoshabona Yesu aje mu bicu ngakaza ngumwe twabamba, kumbe twari tukumurindire ni wanje gutora ishengero. Nafi ishengero twidugiye. Haleluya. Cakira uwo Yesu ntumwanjanjwe ko. Niyo mpamvu nakubwiye ngo kuzorata kudugana na Yesu izuba ari esheke ya mbere ugize mu buzima, uzuba ari umukoshi wa mbere ugize kuko abantu bazokwicuza. Ngo mpwemu yarazoba yadanye n'ishengero, hanyuma acahindukira hehe kuri abayuda. Rero ngo niba abantu bazokwirokoza n'iki n'amaraso yabo. Wowe uzobishobora utagira mpwemu yera. Uyu munsi uragira akantu gatoyi kagushikiye, ukacurira ukarara utariye, ukabara iminsi itatu yaduze, none mpwemu yera naho yamaze gukugwa mu isi. Uzobishobora we guhagarara ngo uhangane n'iyo antikristo? Ntibishoboka. Cakira Yesu nyene, ucyumva aya majambo, umwakira umugire gwawe, nubwo ibi vyopfuba uvuga uti Mana ntakanshike mu ijuru. Haleluya. Hari Imana yacu ihambaye, ngijwi ry'uhoraho rivuze nta kintu gishobora kuguma gihagaze. Ni Imana yacivuga ngo haleluya, ngo narondeye umuntu umwe yohagarara mu kirengero nkize Uburundi, nkize ishengero, nkize umuryango muganda mubura. Kubera iki? Imyanya minini turi hehe? Turi mu myidogo. Ezekiel 22 umurongo wa 30. Turi mu myidogo. Ezekiel 22 page 923. Ibyawe ntibitebejwe nuko Imana byayinaniye, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ukuboko kwanje si kugufi ukunanirwe no gukiza, mugana uko yakubuze. Igiriraza ngo musabane ukabutarutse, ugatarukira mu rusaku, ukabutarutse, ugatarukira kuri televiziyo, ugatarukira kuri telefone, ugatarukira ku kwiba, ugatarukira mu bubeshi no kudendereza abandi, kuko Imana yakubuze. Ezekiel 22:30. Haleluya. Ngo kandi narondeye umuntu muri bo yosa n'uruzitiro, agahagarara imbere yanje mu kirengero, ahagarariye igihugu ngo noye kugihonya, ariko nta numwe nabonye. Urumvaga bene? None mu muryango wawe muri bangahe? Imana irondera umwe gusa kugira ngo ikize umuryango. Kenshi Imana igomba gukora ikintu gikomeye mbere mu isi, ntirondera abantu benshi, irondera abantu bafite umutima. Wowe uri umwe gusa mu muryango wawe, bana bawe n'umugabo n'ishengero ryawe n'igihugu cyawe birashobora gutabara. Turi benshi naho mukundi hoho n'amatafya y'iki amavuta. Mugabo Imana iravuga ngo mu bantu bose, no mu Burundi miliyoni 11 y'abantu iri mu Burundi nabuze n'umuntu n'umwe. Kubera iki? Nivya bindi nyene erega ntitubona nyene.
none ko turi mu myidogo ko hagera igihe twoyivuga ngo dufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana tukaba twasinziriye, tukaba twagiye gusaba amazu, twagiye gusaba imiduga, twagiye gusaba ibi na biriya, aho kubanza gusaba ko imitima yacu inwana n'Imana ikizwe yezwe. Tukaba twatarukiye mu bapfumu, tukaba twatarukiye mu miti, ngo n'abandi ngo narumvise hariya bararoze ngo bararutse uburozi, ukaba watarukiyeyo. None Imana izokubona gute? Hariho misiyo Imana itegereza kugucishamo kugitabara umuryango wawe. Mugabo ubanza kuba disponible ukavuga ati Yesu ndi hano. Kumwe Yesaya yavuga, haleluya. Kumwe Yesaya yavuga, reka dusome igitabo ca Yesaya igice ca 41. Haleluya. Ngo Yesu mbarije utuma, ndi hano mbarije utuma. Yesu araturondera akatubura. Yesaya igice ca 6 umurongo w'8. Ngo numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti ndatuma nde ninde yotugira, ndatuma nde kubohora umuryango wanje, ndatuma nde kubohora ishengero ryanje, ndatuma nde kubohora igihugu canje, maze ndavuga ndi hano barije utuma. Byagenze gute ngo Yesaya avuga ngo barije utuma? Ngo yabanje kubona umumarayika ngaca avuga ngo ndapfuye ko mbonye Imana nd'umunyaminwa yanduye. Ngo umumarayika acazana ikara gakoza ku munwa, gabanza guharira reka Imana ibanze dukoze ikara ku munwa. Iyo minwa yacu yamirereta gusa n'indimi zama zitaguma hamwe zibeshira abandi zivuga insaku, zizogenda gute ngikabakanwa kuhoraho? Reka ntibikura bitavangika, utegereza kubanza kwezwa umunwa wawe ugacishwa ngo brose. Ibintu by'amajambo apfuye, ibintu by'insaku bitakuraba. Hari abandi usanga muri groupe arungika ibintu by'ibidese, arungika ibintu by'ibijambo bipfuye, ibintu by'ibitwenga by'ibishano bipfuye bibi. Banza usaba Imana ururimi rwawe rucishemo brose, kuko ruranuka amenyo yawe yaraboze kukuva amajambo mabi, majambo mabi. Ngo Yesaya cyaravuga ati ndapfuye mbonye Imana n'umunyaminwa yanduye. Ngo mareka cyamukoze ikara ku munwa, ukabitanya kwawe ngo uraguhariwe. Hageze ko rero arondera watuma ati ndi hano nditeguye. Barije utuma. Mana idufashe. Bandi turababwira ngo musenge ukarinda kuvyimba kufyikira. None rero mbega igihugu mbega wibaza ni cyasira cyangwa igihugu ni kwawe? Tubabwiye ngo dusengere igihugu, dusengere abantu iminsi ntibazosinya amadekre mabi, nyene icyubahiro arenganura abakene. Bazofata amadesizyo barongowe na ya myuka ya Yezebeli. None Yezebeli ntuzi ko yica utamusengeye nyene n'uwo mugabo wawe utamusengeye. Mugabo twiteguye n'imitima yejejwe tukaza nk'umuntu umwe tukaririra Imana. Mwumvise amosozi yacu yaje ngo mu gicaniro cy'Imana mwijuru direct ndani guhama kacazara yameze nkanya mugigima akatakigimisha bya bisederi vyigize ibikota mu nzu yawe. Imana ikabihonya ikabirandurana n'imizi ugasigara widegenje aya mahoro. Haleluya. Abakenewe ko bihana bakihana bazoba barokoze. Mugabo abagararije Imana izomenya ingene ibiko bigenza. Haleluya. Ngo barije utuma. Ikindi gihe Imana iravuga ngaha muri Yesaya nyene, Yesaya 41. Haleluya. Umurongo wa 13. Yesaya 41 umurongo wa 13 haravuga ngo paje 883, kuko jewe uhoraho Imana yawe nzogufata ukuboko kw'iburyo nkubwire ntutinye ndagutabara, ntutinye musiba we Yakobo, namwe nkehwa z'Abisirayeli nzogutabara ni kuhoragize, kandi uwera w'Abisirayeli niwe mucunguzi wawe. Raba nzoguhindura igisekuzo gisha, haleluya, gikarishe gifise amenyo, uzohuragura imisozi uyinoze, uzohindura uturambi nk'umuguruka, uzobigosora umuyaga ubitumure, agashururu kabishwiragize, nawe uzohimbagwa n'uhoraho wiratuwera w'Abisirayeli. Haguruka dusenga Imana. Imana yiteguye kukuhindura igisekuzo gisha mu muryango wawe.
ibyari byarakubabaje ngitwo turambi ngo uzoduhuragura ngo ducike umuguruka ngo bitumure nk'umuguruka. uriko urabona imisozi yacitse umuguruka, uriko urabona ingene bagosora ingano imiguruka igatwarwa n'umuyaga ngo imisozi n'imbere yawe. niwemera kuba igikoresho cy'uhoraho ukavuga nk'uwo Yesaya ati Imana ndabyemeye mu muryango wanje, mu gihugu canje, mu ishengero ryanje ndemeye bari jewe utuma. Nditaje Yesu ndaje mukiza amaraso avuye anyoza ntunganye ndaziko visitaha zishi mumutima 127 byose ndabikuzaniye nawe Yesu na binkure nditavye Hano nditavye mukiza numvise ijwi ryawe amaraso avuye anyoze anyoza ntunganye mukiza numvise ijwi ryawe y'imbabazi rimamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. nditavye Yesu ndaje mukiza amaraso avuye anyoza ntunganye kandurama umutima y'urukundo y'ukwizera kose n'amahoro me nditavye Yesu ndaje mukiza amaraso avuye anyoze urafise ibintu bimeze nk'imisozi imbere yawe, urafise imisozi kuko hari igihe kigerageza ugikura kikava kuba karambi kigacika umusozi, kikava kuba umusozi umwe ikaba imisozi ibiri, ikaba imisozi itatu, ine, itanu, bivana n'igihe na volume y'ikigerageza ingene kingana. mugabo twumvise muri Yesaya 41 ngo ntutinye musiba nubwo ugereranwa nk'umusiba, ngo namwe nkehwa z'Abisirayeli ngo nzogutabara, ngo nikuhora hagize kandi uwera w'Abisirayeli ngo niwe mucunguzi wawe. raba nzoguhindura igisekuzo gisha. Imana iriteguye kuguhindura igisekuzo gisha gikarishe. Pfukama imbere ya Mana, pfukama imbere y'iyo Mana
icyo gisekuzo, icyo gisozi Imana ikikumenagurire, ngo si wowe uzokimenagura, ngo uzoba igikoresho gusa mu minwe y'Uhoraho, ngigukoreshe niyo izokisekagurira. Ntabwo ari wewe ngo uri umusiba, ntabyo woshobora. Mugabo Uhoraho ngo azokugira igikoresho, ngo amenaguze iyo misozi, ngo wirotuve yabaye umuguruka. Yesu, turi imbere yawe mu izina rya Yesu y'umugoroba. Abakobwa n'abahungu bawe, abamama n'abigeme baje hano